Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ku kibuga c'inkino Agasaka abayisilamu bo mu ntara yagutse ya Butanyerera niho bahuriye ngo bahimbaze umunsi mukuru w'Irayidi Eid al-Fitr usozera amafungo y'imisi 30 bari bamazemo. Sheikh Salum Nayabagabo arongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu akaba yashimiye Imana ingene yazigamye abayisilamu n'imihezagiro yabahaye muri uko kwezi. Yamenyesheje ko muri ico kiringo hakozwe ibikorwa byo gushigikira abafisa mikoro make mu gihugu cose, haba mu bijanye n'ibifungurwa no mu vyambarwa. Acaboneraho akaryo ko gushimira inzego z'igihugu ingene zashigikiye abayisilamu muri ivyo bikorwa. Sheikh Nayabagabo yasavye abayisilamu gukomeza ubumwe n'urukundo, gushigikirana, kubaha indongozi zabo n'iz'igihugu. Ati agaciro kabo ntikari mu butunzi bafise, ahubwo kari mu kubahiriza amabwirizwa y'Imana. Umwiza muri mwebwe awufise agaciro imbere y'uhoraho nujya muntu afise ugutinya Imana, ukwizera Imana, akora ibikorwa vyiza bizomushikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imana mushobora vyose irabategeka kunga ubucuti, gukomeza ubucuti mu kibano. Ntitwibagire guteza imbere ingo n'imiryango biciye mu bikorwa vy'amaboko yacu, kugira ngo imiryango yacu ironke ivyo ifungura n'ivyo ishobora kugira ngo yikenure muri ibi na biriya. Aho niho tuzovuga ko twashikiriye koko yambona kazoza igihugu cifuza muri 2040 na 2060. Sheikh Salum Nayabagabo agasaba kandi abayisilamu gutsimbataza amahoro n'umutekano, kandi bazokwitegurira neza amatora yimirije mu gihugu muri ruheshi. Na Jean-Claude Karegwa Ndenzako, umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe imibano, politike n'imico kama, yaserukiye umukuru w'igihugu muri ivyo birori, yasavye abisilamu kurabira kuri bagenzi babo bamaze gushika kure, banaterere mu gushigikira igihugu kwiterambere rirama. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu aratera kamo zina murundi wese, akagatera namwebwe abayisilamu kuko murabarundi, ngo umwe wese agira icakoze yitange atiziganya kugira ngo Uburundi bushike kuri iryo hangiro. Ivyo rero kugira ngo mubikore, nyiricubahiro umukuru w'igihugu arabaha impanuro nkarishabwenge, avuga ati turetse ngaha mu Burundi mufise ivyitegererezo n'imboneza z'abayisilamu, murafise n'ivyitegererezo hirya no hino ku isi, murafise abantu muvuga muti aba nibo twifuza gukora nkabo, twifuza kumera nkabo, kugira ngo natwe tugico utereye mu iterambere ry'igihugu, mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu, kugira ngo Burundi busubire kuba igihugu c'iteka n'itekane. Abayisilamu bakaba basozereye uwo musi basangira ibifungurwa n'ibinyobwa. Nayo mu ntumbero yo gusangira akanyamuneza n'abandi bashajije, Sheikh Salum Nayabagabo yarashikirije kuri uyu wa gatandatu agakemanyi kagizwe n'ivyambarwa abana bo muri komine Gashoho mu ntara yagutse ya Buhumuza, kikaba ari igikorwa cakozwe mu gihugu cose. Aho akaba yamenyesheje ko abana b'imfuvyi bashika 1000 bo mu mihingo itandukanye y'igihugu baronkejwe ivyambarwa.